Ndabaramuke cyane bakunzi ba Amasinzo TV amakuru kumwe na Gentille nkuko mubibona muko musaza mubibona katushaka kuba turabakunda cyane hama tukaba turi kumwe n'umushitsi wacu hano on kandi dukunda cyane hajya hano mu ntara ya Rumonge tukaba dushaka kumwakira turabamuke cyane. Ndabamukije neza meze neza twebwe tumeze fresh turashima sindi nkawe natwe ni sawa turashima Imana uko biri kose kabisa. Ego aho ni byiza hama karibu kuri TV yacu. Murakoze cyane no kongera kuntumira bwa kabiri. Okay hama hariho abatakumenyereye abatakuzi oshobora kubibwira. Bon abatarabye ikiganiro ca mbere amazina yanje ni Didier ashobora kuvuga Decha canke Douglas Quid ayo sina amazina nagiye nkoresha gusa iryo nkoresha muri iyi minsi ni Decha. Okay Decha muramwumva abakunzi ba Amasinzo TV uyu ni Decha ku batahora bamubona cyane ku batabonye part 1 hamu turi part 2 hama Decha nashaka kubaza kwanza ikibazo ca mbere kwanza Decha ukivyuka ninde yatangwa kugutelefona kwanza bwa mbere na mbere. Bono musi watangwe ku telefona igihe nari ndyamye ni Jaja. Jaja no yatangwa ku telefona? Niwe yatangwe ku telefona kabisa. Okay, ni byiza. Okay. Ariko hariho abatazi Jaja, eske ni Jaja? Abatabizi Jaja no nyene turi kumwe niwe ya telefone, niwe yamvyiwe mu bisanzwe. Bakunzi ba Amasinzo TV senzi ko ari je natangwe ku telefona mu gitondo ariko ndumvise yuko ari je ndamukunda kuruta abandi iyo bafise contacts zabo gusa nije ndamufana cyane mwumva ko ari je natangwe ku telefona. Thanks sana ni vyiza cyane gose naje biranezereje cyane. Okay Decha ku kiganiro twakoze ubwa mbere ku kiganiro ca mbere nko ku bantu babonye commentaire ikiganiro cacu ushobora kutubwira commentaire bakubise kuri kiganiro. Kiganiro arafu cararabwe cyane gose mbona aragiye nakurikirana iryo shene ya Amasinzo TV ndabona iki kiganiro twakoze ndaraba n'ibindi biganiro bakoze wasanga ibindi nko mu myaka canke mu mezi 5 wasanga bifise ama views nka 150 170 mugabo ukiya twakoze kiwanje cagiye mu ma 200 viewers kandi mu misi mikeya ubunye kimaze indwi zibiri ndibaza hama naravye commentaire nsanga hari wanditse ngo demo wangu uyu hari abandi bakubise ko nyene ubu emoji hari undi yanditse good bro n'undi yanditse keep focus ya Amasinzo n'abandi nyene banditse gusa ntabibuka neza. Didier hari umuntu jewe nabonye muri commentaire yanditse yari sinzi ko yamujama wawe ntavyo nzi gusa yaranditse narabonye ikintu yandika ati itwa bienvenue yaravye ati Decha urabesha ku kintu twakubaje yuko uriko uranwa basi uriko uri mu bintu vyiwawe ko hari ikintu kigukura stress gusa bavuga ati sivyo de nta muntu anwa stress ahubwo nakayoga anwa stress gusa bienvenue yaraguharije ati Deje urabesha ibintu se dosha kudisigurira. Bienvenue ndamuzi yari umujama wanje kabisa ni umujama wanje kuba yaravuze ati ko kiyagihe ndabeshe arashobora kuba yarigeze kubona nka couple yanje ya kera yo mu bihe bya kera akaca yibaza ko ijya couple tukiri kumwe meni turi kumwe arashobora kuba yarabyibagije kujya ko turi kumwe mugabo ugasanga twaratandukanye n'uwo mukobwa yibaza ko tugikundanye kuko bienvenue ntari ino ari hanze yagiye hanze nico gituma. Merci cyane Didier ko uko wabivyivugiye kiriya gihe ubona umuntu aguhaye agacupa washobora kugasekera nyene ukagatabira. Kama kawaida urabona ko amasaha yo ku mugoroba ariko aragera umuntu aba yarushe uko wakuze mu gatondo yo bari saa konduhura aya masaha kweri nakaye izuba ryaheze ryamaze kugira ariko rirahera rero umuntu akubisa akantu mu muhogo kuko izuba ryakamije umuhogoga
reka umuntu azanye akacupa yoba ari sawa kabisa. Okay, bakunzi ba Amasinzo TV, jewe nkuko ndamukunda Didier kandi namwe murazi ko ndabakunda. Jewe Didier namuzaniye akantu gusa nyene niko nyene ko kushusha pumzi ndo kisi Waswahili wanasemaga wanasema kushusha pumzi. Mi Didier nimemletea kitu, sijui kama atakipenda, lakini Didier utapenda kitu changu nimekuletea? Ya, chochote nitakipenda japo sijakiona, lakini chochote lazima ukipende. Didier shasema kama asubuhi mimi ndo nilikuamsha asubuhi, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza, nije nabaye umuntu wa mbere Didier kukuvugisha kugutelefona, nkuko nabaye wa mbere utegereza kwakira ikintu ndaguhaye. We ni sawa ahubwo uranagikunda kizane ndakirabe rero hama ndavyemere. Akunzi ba Amasinzo TV, hama hinge murabe gato ikintu ngira ndamuhedesha. Murakibona ikintu ngira ndamuhedesha nkuko yavye yiko agikunda cyane, nanje bamuzana ikintu akunda cyane nkuko yavye ati nta kindi kintu kimukura ama stress atari akakanu konyene. Desha akaniko kanu kanje naguhaye nakuzaniye kuri uyu munsi from Jaja, Host.Jaja. Yes. Reka manze ndakugurure mbanze ndamurabire kuko ndabira Chagiruko. Murayibona abakunzi ba Amasinzo TV yuko Didier agiyeho n'akantu kanje ndamuhaye uyu munsi. Ubu ibiganiro nzoza ndabyitabira cyane gose. Okay Didier, kayo tujye kwibaza nyazina. Didier, ushobora kumbwira ikintu ukunda, n'ibintu bitatu ukunda? Bon, ibintu bitatu nkunda gusumba ibindi. Bon, cyambere mu bintu bya mbere nkunda ndakunda umuryango. Ndakunda umuryango. Hama icya kabiri ndakunda ishuri. Bon, icya gatatu naco ndakunda kunyonga umuduga. Ibyo bintu ni mu bintu bya mbere nkunda cyane gose. Bidoze ikintu cyambere kinjoheye kandi muri ibyo zose. Ukuru uvuze ati ndakunda ishuri. Didier vraiment ndagukunze nanje kuvuze ati ndakunda ishuri. Aje ngavuze ati ndakunda ishuri. Ce ndagukunda kuko nanje ndarikunda. Rero ndose umuntu abati ndakunda ishuri naje na mama ndose umufana. Umva ibintu cegera neza. Ndumva dukunda ikintu kimwe. Hari icyo twari duhurijeko. Hari icyo twari duhurijeko nyene ashadi. Kandi uzoyivuga hanyuma Amasinzo TV bazokubwira hanyuma. Hama Didier dufatiye kuri ico kintu cyo kunyonga umuduga, urafise umuduga waba? Oui, umuduga je ndamenye kuva kera. Gusa umuduga nawize kuva kera, gusa mu bisanzwe nuko je nibaza ko muhira twa dufisemo amaraso yo gukunda kunyonga umuduga. Kandi wasanga muhira tufise umuduga. Rero ni cyo ngiraco catumye nkunda cyane kunyonga umuduga, kuko iyo ndiko ndanyonga umuduga numva ko ndi handi hantu cyane gose. Cyane ndakunda cyane gusa ujya muduga wa manuel, apana ujya automatique nyene nakantu kari ngaho. Ya manuel nyene ukurayo cyambere ushirayo cya kabiri. Ndabikunda cyane gose. Okay Didier, merci cyane. Naje ndabikunda gusa nyene nanje nta nivyo nzi gutwaza. Ufite ndabikunda gusa sinzi kwitwaza. Sinzi kugwateka njane basi imbere gatonya. Ntabyo nzi. Gusa uzobinyigisha Didier ko twamenyera Didier azonyigisha kunyonga imodoka. Abinyemeye Didier? Ico si kibazo kabisa ko twamenyanye kandi ukaba uri kuramfata neza ngaha abantu bari ko barabibona. Abana ni kurondera time gusa. Ni kurondera time imeze fresh. Sana merci kandi kunyemera, merci d'avance Didier. Ama Didier nashaka kubaza ibintu bitatu byagushavuje muri yondwe n'ibihe Didier? Mwindwi iheze. Gusa kenshi kubera je nkunda kubana n'abantu neza. Kenshi indwi kweri mengo nta kintu kigeze kinshavuza. Nta kintu kigeze kinshavuza muri indwi. Didier, ufatiye kuri ico kintu ko kitageze kugishavuza, uraduhenze wewe. Gusa nacu abakunzi bacu bazotubwira ati Didier hari ikintu camushavuje.
ya bazokwandike muri commentaire nyimba hari umuntu azi bwa mbere bazokubeshuza oya nyimba hari umuntu azi ko hari ikintu cyoba caranshavuje gusumba je uko ndabizi azokwandike muri commentaire ati point d'interrogation ati kucerekeye indwi ko utashavuye aho urabeshe bazovyandike muri commentaire abakunzi ba Amasinzo TV canke abazoronka iyi link. Okay, merci cyane. Hama Didier amaze kwitwa ikofi n'umukuru. Bo uvuze kwitwa ikofi biravana n'ahantu hariho. Arashobora kugukubita urashobora kuvuga ahantu hariho kuko ndashobora kuvuga ego kuko arashobora kugukubita ry'amakofi bita ngo namakofi y'urukundo. Nta nyine sinzi ko ari yo uravuga cyane. Oya pana amakofi amakofi y'urukundo naje ndashobora kumukubita amakofi y'urukundo hagira nko gusa sindi ko ndavuga ati ikofi y'urukundo ya ahubwo ndavuga ati ahubwo baraguti bavuga ati gutikura kujya bazi gutabira baswe umukobwa gutabira ikofi nk'ubu mwashwanye akaca kumumura ikofi ryo kwitama cyane byo ahantu hari hose kumomora. Oya bade kweri ntibiranshikira ivyo bintu kweri urumva ko ari ibintu bimaramaje kandi ni atari ivyo bintu ntibiramba ko jewe Imana izogufasha bizokube ko Didier birababaza bira nauma sana wewe ho uramaze kubita ikofi umukobwa barayurukundo ndamaze kuri mukubita ndamaze kuri mukubita kweri twashwanye hama ari wari mu makosa hama akacanka gusaba imbabazi akaja atera yongereza ishavu murindi baramutikuye naramukubise kandi yaciye ansaba ikigongo kweri umva wagombye kumuha yani nko kumukebura mu bisanzwe kumusanura ati kora akazi kawe gusaba ikigongo uri umukobwa ukubise umuhungu ubumumaramaje ari umuhungu ukubise umukobwa ubumukebuye reka aje nyine wozukantabira ikofi ngo uri kurantenkebura wakoze ikosa oya wakoze ikosa nawe ucubitahura ati rikofa nkubisiri yankebuye nawe ucuvyumvira direct muvuga ati none Didier ko tarasanzwe shwana akayaba nkubise ikofi nakoze ikosa kenshi aho utafise ibisigo ucusanga ariho nyene cyugira none kutoshobora gukubita umuhungu utekereza Didier vraiment mu kintu ca mbere nanka ndakubona nkubita ubatsi urumushere wanje canke urumugenzi wanje ukankubita bakunzi ba Amasinzo TV ndabasavye nyamba hari umugenzi wanje ariko arankurikirana canke ari umuntu nyene tuzinanye ndabasavye nazogira umuntu ankubita sivupa ndavyanga naho nzondi mwikosa je nzokwikebura jeje nyene hama nisabye ikigongo kubwanje kuko jewe ndanka umuntu amhotera ndanka umuntu ankubita vraiment ndavyanga. Okay, sure kwa Didier. Didier ndakubaze ikintu entre ya kamanda mkuu na kodi ninde azi kuririmba canke ninde ukunda kuraba imiziki yawe muri abantu babiri? Iyo nkunda kuraba imiziki nkunda kuraba ni ya kamanda mkuu. Bon kubera kandi ni nawe novuga ati entre yabo babiri jewe ndabona ko ari we azi kuririmba. Je ndemira kamanda mkuu cyane gose. Ego kweri. Indirimbo yo gukunda kamanda ukunda cyane n'indirimbo yabaki. Kubera je ndi umuntu w'umunyakirori nyene ndakunda irya kivumbi na jasho irya ndirimbo kweri yarandyoheye cyane gose. Yarandyoheye sana ndavuga ati bana kamanda mkuu respect kabisa araduha ibirori kabisa araduha ibirori Okay, merci cyane. Didier naguhaye akantu kandi kora nzi ko kakunda gusa mbagije kuri ico kibazo nyene uramaze kunwa inzoga ukumva kuborewe wewe? Umuntu wese anywa inzoga biramushikira ivyo biramushikira kumva kaborewe. Gusa bica bivana n'urugero rw'umuntu anywa inzoga ndashobora kunywa nk'ubu je simurandeza bubiri numva we nta nzoga ukunda ko oya simurankunda gusa kenshi aho batari muri weekend muri weekend nashobora kunywa na butanu nkacanja gusa kugira mbure urumva mba ndengeje ubwo butanu umuntu wese gusa biramubako ivyo kumva ko yaborewe. Okay, merci. Didier nizihe film ukunda kuraba uri muhira nawe ukunda gazi film ziramagije ramazashita ku mutima? Bon ndimbo filme je nkunda kuraba ndi muhira
cyane cyane ni filime z'abazungu. Filime z'abazungu gusa atari zijya ngo zo kurasa niki. Hariyo nka zijya usanga z'ubwenge zo kwiba. Ziya z'ubusuma kweri ziraryoshe cyane gose. Hamwe na zijya z'abantu baba bari mu rukiko bari mu manza. Bari mu manza nazo nyene ndazikunda cyane gose. Gusa cha izambere z'ubusuma mwarabonye najya Casado Papel ibyo yakoze. Hariyo nindi ujya barini yasohoye nyene muzogene muyikurikirane yitwa barini canke ni wayikinye abaravyera Casado Papel niyo yakinye yindi sizo nyene yo kuyiba muzogene bayirabe ahubwo basigira izina giyo filime ntajye ndashira mu mutwe gusa ndazi bagiye kwirondera boyibona boyibona DJ ikindi kibazo mfise umusani yo ngaha mu Rumonge yoba aririmba nabi yo barinde je ntawe nzishaka kumumenya bon musani wo ngaha mu Rumonge aririmba nabi kenshi abantu baririmba nabi ne bariya kumugomere hariya kumugomere hariya abasani bivyaduka hariya kumugomere rero umusani no banzi kuko ari igihemba ntabazi bamwe gusa kubonzi hariyo umupeti yitwa Fatioyi ujya mupeti kweje indimbo ziyo murandazumviriza nakubita ko like na commentaire nka share mugabo ndibaza ati niwe musana aririmba nabi gusa ndibaza ni kubera kiri mu ntango Imani mufashe ashishikare kwiga umwuga hama umenye fresh mugabo niwe nzi novuga ati uyo akakanya aririmba nabi mubonza ariko hariho umusani wo kumugomere DJ numva yitwa sinzi ni Karama Boy sinzi ninde aba kumugomere nyene umuzi Karama Boy naje ndamwumva uko nyene sinda nta ndimbo y'urumviriza nta ndimbo yewe numviriza gusa shaka ndakubaza entre ya Karama Boy hamwe na Fati uwoba azi kuririmba muri abantu babiri mwabo babiri kubera uwo Karama Boy ntarumviriza indirimbo ziwe ndaba ari gihe usanga Fati iramusumbya mugabo kubera ntarumva indirimbo ziwe sishobora kubagereranya. Okay, tuzoziyumviriza mu nyuma naje ndamwumva ko onye gusa naje ndashaka kumubona cyane ndashaka kumva indirimbo za Karama Boy. Okay, DJ ndashaka kubaza ikindi kibazo. DJ tuguhaye nka 500 millions mu nzu basi usize 500 millions mu nzu usize na mama wawe mu nzu bakavuga ati inzira hiye ati genda utabare kimwe muri ivyo bintu bibiri wotabara iki bo ngaho onye barabivuze no mu kirundi yuko amagara utamajana ngaho urumva utabara muvyeyi wawe yakwibarutse akagugeza mu bigero akenshi naho abantu bakunda amahera ntabari vyiza kuko no mu kirundi baravuze ati amagara utamajana ngaho je kubwanje ngaho mbona ko notabara muvyeyi wanje hama amahera sibwo buzima sibwo mahera sibwo buzima mu rusanzwe. Merci cyane frère. Hariho abandi hariho umuntu wigeze kwaje kibazo DJ yambwiye ati wese examine reka ati namanza kuzikurayo hama mama ambulance bizijya zikizimya moto bakaza kuzimya mama karoka munyuma gusomera yo waje namaze gukurayo umvugo mwe bw'aba bantu hama bakunzi ba Amasinzo TV turabashimiye cyane ukuntu mudukurikirana ukuntu mudu support mu biganiro byacu imisi yose kandi turashaka kubasaba imisi yose muzokwame mudukurikirana mudufata mu migongo kandi turashaka kubabwira ati yuko tubakunda cyane DJ ndababesheye nibakunda turabakunda cyane gose kora subscribe share commentaire liking nanje nkuko namanda yivuga turashaka mu kwere kuri kagakengeri kandi mutibagira yuko tuba kunda cyane